Mwaramutse namwiriwe bivanye naho umwe wese ariko adukurikirana aherereye. Ikiganiro ni ca kindi nyene musanzwe mukurikiranira ku rubuga rwa Akamu Channel. Uno munsi mukaba mugishikirizwa na jewe nyene niyo Senga Levis, tukaba dufise umutumire adasanzwe. Reka tumuhe ikaze yongere abidondore. Murahawe ikaze bashitsi bacu bo buno munsi. Murakoze cyane. Kwizina banyita Bigirimana Jean Marie, sanzwe ndi umuririmbyi kandi nkaba umukunzi wa Akamu Channel. Yego. Mwakoze kudutumira. Turi hano kuganye n'abakunzi ba Akamu Channel kugira ngo dushobore kwishura ibibazo abakunzi bishene bakunda kuba bibaza ndetse n'abandi. Ego murakoze cyane. Nk'abantu bariko baradukurikirana abakunzi ba Akamu Channel barashobora kwibaza murubatse canke muri cyari abasore. Ikibazo kiroroshe cyane, twebwe dusanzwe twubatse, unabona ko twazindutse. Ego murubatse, ego nivyo mugerageje kutwishura mufise nk'abana bangahe? Ego murakoze cyane. Abana ni batatu b'injaro zibiri, muca mwumva ko turi urwego. Ego cyane. Majabo market ni papa bawiri. Ego ikiganiro ni ibikorwa by'abaririmbyi. Mu bikorwa by'abaririmbyi bimeze gute ku ruhande rwawe? Ibikorwa by'abaririmbyi ni ibikorwa bijanye no kuririmba. Hari abaririmba bavuga ubutumwa, hari abaririmba badandaza indirimbo mu buryo bw'imiziki isanzwe. Twebwe rero turi mu mugwi w'abaririmba ubutumwa bwiza, indirimbo bakunda kuvuga ko ari indirimbo z'Imana. Ego majambo make ni indirimbo zifise ubutumwa bwerekeranye n'ijuru. Ego murakoze. Mu bisanzwe hariho baririmba ku giti cyabo n'abaririmba bari mu makorari. Sinzi mwe aho mwoba muri aho habiri. Ibyo bikorwa bibiri byose je ndabikora. Ego Musanzwe ndi umuririmbyi aririmba ku giti canje, ariko kandi nkaba no muri korari. Murakoze cyane. Mugitangura kuririmba nibaze ko mwabitanguye kera, mwabitanguye ryari, mufise imyaka ingana gute? Igikorwa cyo kuririmba naciyumvisemo nkiri muto. Naciyumvisemo nkunda kubona abantu bari imbere yanje baririmba, numva birangyoheye, bice bituma rero ndabikunda nkiri muto kandi ndabitangura nkiri muto. Nibuka ko hari umwaka wa 2005, umwaka wa 2005 na kane ko natangira kumva ko no bijamwo, bice bituma rero ico gihe ndavyinjiramo. Murakoze cyane. Bahora ntangira kwimenyereza kubibamwo, ariko nagiye guhagarara neza mu mwaka wa 2006 n'indwi guco. Ego birumvikana ko mwatanguye igikorwa cyo kuririmba mukiri bato cyane, haheze igihe kirekire muri mu gikorwa cyo kuririmba. Mwatanguriye muri korale canke mwatanguye muririmba ku giti cyanyu? Ego twatanguriye muri korale. Ico gihe twamenyerezwa n'abadukurira abarongozi b'ico gihe. Nibuka ko yari korale ya kera yagiye hindagura amazina cyane. Ico gihe rero twatanguriye muri korale, hanyuma gushikaho tugera ku gihe no kwiyumvamo kuba twakora ku giti cyacu. Ariko kandi gukora ku giti cyacu n'ivyatumye tuva muri korale, twababwiye ko twabibandanije turi no muri korale. Ego mwatanguye kuririmba ku giti cyanyu ryari? Neza na neza twatangiye kuririmba ku giti cyacu mu mwaka wa 2013, kuko niho nibuka ko indirimbo ya mbere nayandika, hanyuma ndayishira muri studio ndayisohora mu buryo bwa audio. Ego murakoze cyane. Ko hari igihe usanga bitoroshe kuba umuntu ari muri korale agacongera akarimba ku giti ciwe, nta ntambamyi zabayeho uri mw'ibyo bintu bibiri kandi bisa nkuko bijyana? Ni igikorwa kitoroshe kubera ko abarundi barakunda kuvuga ko imigeri bidatereka, ariko kandi hari igihe bisaba kushiramo ingufu kugira ngo ibyo bintu bishoboke. Kubera ko birumvikana neza uri muri korale, wongera ukaja mu bikorwa byawe bikuraba kuririmba, kandi kikaba ni cakindi biragoye na cyane ko akenshi usanga baririmbye ikibazo kijanye n'uburyo, ikibazo kijanye n'ukuntu baronka imyanya yo kubikora kigoye. Ivyo rero ni ibintu bigoye cyane, ariko kandi bisaba ngo kwatirako. Ego murakoze cyane. Hariho ijambo mwavuze ngo mwararirimbye mu ikorale no bwagihindagura amazina. Murashobora kutubwira ikorale mwaririmbamwo kera canke se sinibaza n'ubu niyo mukiririmbamo canke mwarahinduye
korali? Oya, korali twaririmbamo ico gihe nababwiye ko yagihindagura amazina ariko yahavuye ishika ku izina bita Last Voice Singers, ni ukuvuga ngo ijwi riheruka. Iyo rero niyo yagiye kuba ifise izina kandi nanone n'ubu niko yitwa, iracafise iryo zina nyene. Ariko kandi ntiyabaye iyo kuko narahavuye nca no mu zindi korali, ariko kandi iyo yoyo bisa ko n'ubu ntiyikunda kubera ko baracakora kugira nyine twakorana nk'itukiri kumwe nabo, kandi abenshi muri bo turacavugana nk'uko twabikora ico gihe. Ego. Bishitse rero bakagukenera muri yo korali mwahora muririmbamo bwa mbere, barashobora kubatora byoroshe cyane rwose kubera ko n'ubankeneye ndagenda rimwe na rimwe twaba turamana. Ego. Turabonana kandi urumva nyine n'umuryango kuko twakoranye neza. Murakoze cyane. Ego. Tugeze mwa kino gihe turimo, muri korali canke se mwabandanyije muririmba ku giti cyanyu ibya korali murabihagarika? Oya, ushika n'ubu turacari muri korali. Nsanzwe ndi muririmbyi nyine muri korali Volunteers Singers. Ni ukuvuga ko ubu bivanye n'ibirere kubera ko abantu tuba mu karere kamwe, iyo rero bishitse ugahindura ikirere abo hasanze nibo mukorana. Nico gituma rero ubundi muri korali Volunteers aha nyine mu gisagara ca Bujumbura, na cyane cyane muri commune Muha, zone Kanyosha, quartier Gisyo. Ego, murakoze cyane. Murakoze. Tugarutse gatonya twinjire cyane nuko kuntu muririmba ku giti cyanyu. Hariho abavuga ati kurimba umuntu wenyene birarusha cyane gusumba kuba uri muri korali. Nizihe ntambamye zihari muri ku muntu aririmba ku giti ciwe bwite? Intambamye ku muntu aririmba ku giti ciwe zirafitanisha isano cyane n'intambamye zo kuririmba muri korali, kubera ko ibikorwa abaririmbyi bakenera bari muri korali nibyo bikorwa umuririmbyi arimba ku giti ciwe akenera. Gusa aho bitandukaniye nuko igikorwa cyo muri korali mugifashanya muri benshi, ariko kandi ku giti cawe urumva uwiba ko uri umwe. Ibyo rero bivana na bijya bikorwa abaririmbyi bakora, haba gukora imiziki canke kugira composition y'indirimbo. Ivyo byose rero ni bimwe mu bikorwa bitwara amafaranga. Intamba birenya mukuru ku baririmbyi, yaba urimba ku giti ciwe yaba uririmba muri korali, ni imwe. Ni ikibazo kijanye n'uburyo kugira ngo ashobore kuba yobandanya igikorwa ciwe bitagoranye. Ariko urumva neza ko mu gihe wowe uri muri korali biroroshe cyane naho intambamye ari zimwe, ico musabwa mwese mugikorera hamwe. Ariko uririmba ku giti cyawe urumva ko bica biva umuzigo kubera ko igisabwa cyose ucikorera wenyene. Tugerageje kubaza akabazo gakurikira, ni nakahe kamaro kari mu kuririmba, cyangwa se umuntu aririmba bifasha iki? Ego, ubumaro ni bwinshi, ariko kandi ndashobora kuvuga buke mu bumaro bwinshi bujanye no kuririmba. Abahinga baravuga ko umuntu aririmba adasaza vuba, ni ukuvuga aba ari umuntu akenshi yamanezerewe, yumva nyine ata kibazo afise. Ivyo navyo biri mu bituma umuntu yumva ko adashaje. Ariko kandi kuririmba biraruhura. Hariho abavuga ati umuntu ariko araririmba araruhuka, yari yifitiye ibibazo, arumva ko menga agiye mu kindi gihugu. Ivyo rero ni ubumaro bukeya muri byinshi. Ariko kandi kuririmba mu bijanye nka twebwe tusanzwe turi indirimbo z'Imana, tusanzwe tuzi ko ari vuga butumwa. Ushobora kuvuga ubutumwa wovuga nk'umusiguzi nk'iminota 30, mugabo twebwe baririmbye tukabushira mu mwanya mutoya nk'iminota 5, kandi tukaba ari ubutumwa bwuzuye bwikwije. Bityo rero ko ari ubutumwa tuba dukeneye ko abantu bihana. Iyo rero bumvise akihana n'umusaruro nako nakamara. Bakunzi ba Akamo Channel, reka ndabibutse ko turi kumwe na Bigirimana Jamari, umuririmbyi asanzwe aririmba ku giti ciwe kandi akaba anaririmba no muri korali. Bigirimana Jamari, musanze mufise akarimbo kamaze kuja ku mugaragaro mumaze gusohora? Ego cyane, wanashima se kamwe. Zirashika indirimbo zishika 4. Murashobora kudukorera mu gahogo mukaturirimbira nk'akarimbo nakamwe kugira ngo abakunzi ba Akamo Channel bumve ukuntu impano yanyu itera ije imbere? Ego, birashoboka.
nimuse duhinduke tuba abantu b'Imana. Amashengero ni menshi muri isi, aya ndavuka ku mwanya umunsi kundi, byumvikana ko twamategeye Uhoraho, bituma tuguma turi abantu b'Imana. Ariko hari ikintu kiyoye cane ku bantu ndiko mbona babaye kw'isi, bafise ububisha nk'abatazimana. None mwayo mashengero twoba twigiki? Murakoze cyane, ndumva ibintu bimeze neza cyane. Ego tugerageje kubabaza ikibazo gatonya ngaho, muraturimbiye akarimbo keza cyane, kandi akarimbo kararuhura mu bisanzwe. Nk'umuntu yipfuza kuririmba kumbure ku rugero nk'ubwo mugeze ko, hari icyo mushobora kumufasha? Ego biroroshe. Nababwiye ko abarundi batubwira ko ushaka inka ajyama nkayo. Ego niko babivuga. Ikintu cyose rero gikeneye kirakunda. Iyo ushatse iciza uragishikako mu gihe wabikoze usumwete. Ego rero je nobwira ko abakunzi ba Akamuceno bishoboka. Ego murakoze. Tugerageje kumviriza muririmba neza cyane, hoba harageze igihe mushobora kurondera umuntu abafasha kugira ngo mushobore kugera ku rugero mugeze ko? Nta muntu narondeye fizikuma, ariko gusa harabona hisemo basanzwe arabaririmbyi mbamenga no bigana. Ego murakoze. Bituma rero abo bantu ndabashira imbere kuri jewe kugira ngo byo kuri ndabigire. Ego haza hagera igihe bishika nk'ayandi makorare akabasaba ko hari icyo mushobora kubafasha mu bijyanye no kubamenyereza mu by'indirimbo? Byarabaye kandi igihe kitari gito, ariko haraciye igihe kirekire ntabikora. Ndabyibuka mu mwaka wa 2015 na 2016 amakorare harayo twigeze kumenyereza, kandi amwe turanashikana muri studio. Yarabikoze kandi bigenda neza. Ego murakoze cyane, tumva ko maze ko ibikorwa bidasanzwe mu bintu byo kuririmba, kandi mutwemereye ko abakunzi ba Akamuceno umuntu wese yobyifuza ko ashobora kubarondera kugira ngo mushobore kumufasha mu kugira ngo nawe ashobore kuba yomenya kuririmba ku rugero rwo hejuru. Reka dusabe agira akajambo kanyuma abwiye abakunzi ba Akamuceno kugira ngo nabo bashishikare baryoherwa aho bari hose. Nukuri abakunzi ba Akamuceno nta kintu twababwira, ni babandanye badukurikirana, babandanye bakurikirana Akamuceno. Hanyuma babandanye bakurikirana ibikorwa by'abaririmbyi bumva n'impanuro zabo, kubera ko nabyo ibintu bifitiye akamaro. Ikindi naco abakunzi ba Akamuceno abadukeneye kudukurikirana cyangwa kugira ngo dushobore gufashanya kwa byo kuririmba, aho turondera ku nimero dushobora kubabwira cyangwa bakashikiraho Akamuceno bakorera, bagatora adresse zacu. Hanyuma ikindi naco abakeneye kuririmba bumva ko bovyumvamo nibabikore kuko birashoboka. Imbere yo kurangiza ikiganiro cacu, Jamal, indirimbo zanyu nk'umuntu azirondera yozitorera hehe byoroshe? Murakoze cyane. Indirimbo zacu ushobora kuzironkera ahantu hatatu. Ubwa mbere ni kuri jewe nyine ubwanje, iriya nimero navuze ko uwondondera yo telefone nozimuhereza, ariko kandi murashobora kuzironderera no kuri radio Agakiza kuko naho nyine nazijanyeho. Umuntu abaye yomenya aho radio Agakiza ikorera yozitoraho. Aha gatatu ni kuri chaîne ya Akamuceno aho bakorera, uwo hashika nawe nyine zendirimbo yozironka. Murakoze cyane. None Jamal, nikihe umuntu yokora cyangwa se yogukorera cyo tuma ushobora guheba kuririmba? Ubundi bwo ico gikorwa ntabwo ntacyo nakora. Ntacyo nakora kabisa, kubera ko kuririmba ndabikunda. Kandi kubera ko nsanzwe ndi muririmbyi niteze ibyo kuririmba ko ari ibikorwa by'Imana. Usanzwe tuzi yuko kuririmba no mu gihe tuzoririmba. Usigura ngo rero wowe inkoramo bankuye mu ijuru. Ibyo nabyo ntacyo nakora. Mutubwiye ko takina kimwe kibaho umuntu yokora kugira ngo ushobore kuba woheba kuririmba. Murakoze cyane.
reka dushimire abariko baradukurikirana kuva ikiganiro kigitangura. Imana ibahezagire cyane, nibaze ko mutumire wacu twongeye kubakenera ko muzokongera kutwitaba. Nukuri murakoze cyane, nimwadukenera naho bejo twasha tugaruka. Twibutse ko twari kumwe na Bigirimana Jean Marie nk'utumire. Yego. Hanyuma ibisigaye Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Yego. Reka tubashimire abakunzi ba Kamo Channel aho muri hose mwari ko muradukurikirana. Mwari kumwe na Niyosenga Levis. Imana ibahezagire. Twirigwa mu mashengero